Imana yabanje kurema ibizotunga umuntu imbere yo kwimurema. Yatangurira remisi, irashiraho akayaga keza, irashiraho ibizomutunga vyose. Ihejeje rero ikivuga itubu rero harageze tureme umuntu tumwishushanyeko. Kubera iki yakuremye none? Ushake na wewe urabe umunsi wafashe ingingo uti ngira norore intungwa. Wewe uyorora ngo uzuyishore mu isoko cyari uzuyikore kwifungure. Iyi ntungwa yawe yaba yegeza hagarama ruganda ikona ikaguma icikiziriko uyigirira iki? Ucuyishora. None umuntu nawe Imana ko yamuremye kugirango ayininahaze ayinezererwe. Twewe turudutungwa tw'Imana nico bituma turi intama z'Imana. Yesu avuze ati genda umwungere mwiza ntacisha ku buhombi intama, twebwe turi intama ziwe. None iyo wona umwungere agira iki? Aguha akanywafu mwafu. Nico bituma rero ko twewe turi incabwenge, turi abantu baciye ubwenge, dutegereza kuba udutama twiza tw'Imana. Wase kuba intama naho nziza ikikuzirika. Nitwaba udutama tubi Imana nayo izotuzirika. Nituze dubabare rero ngo Imana yatuziritse kubera tuzoba turiko dukora ikibi. Ko rero Imana yaturemye ngo tuyininahaze, nta kindi yaturemeye ni dukore ivyo yadutegetse. Nico gituma tuvuga tuti ubwa mbere no kumviriza iki Imana ikubwira kuko irakuragiye. Yakubwiye iki? Itegeko ryayo rero niryo rya mbere itubwira iti kurikiza amategeko y'Imana. Ngo niwagira iki nanje nzogira iki. Niwumvira ijambo ryanje, niwanyumvira nanje nzoguhezagira. Mugabo nutanyumvira nzobavuma. Iti kurikiza amategeko yanje. Gukurikiza amategeko y'Imana. Kandi Imana ntiduha ibizimvye. Nta kintu na kimwe kigoye. Imana ikubwira gusa iti urankunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ukunda umuntu uramugamburukira mu vyo agutegeka. Imana rero kwikunda no kwigamburukira mu vyo itutegeka.